siko gashengero ry'Imana. Nico gituma bene abo bantu usanga mu buzima bwawe nta eglise urimo, nta eglise wapartenako, nta cercle y'abizera uri kumwe nabo, uri wenyene, wevorewa wenyene, waje ngaha wenyene, uza gutaha wenyene, nta nuza kuramutsa. Abandi kumbura uri ngaha uri online, nta eglise ujamo, izikwegereza zose urazigaya, nta nahuri, reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe, ibikomere mwagiriye mu mashengero ntibakwiye kubatera gusuzugura ishengero, kuko ishengero na Kristo ntari isuzugura. Azoza kugitora kandi ariko arageza kandi araritunganya. Hari amasezerano yiwe menshi ari muri iri shengero, ari mu ishengero ry'Imana, mu mubano wa bene data. Yesu ashimwe cyane, ku buryo tudashobora gusuzestima umubano wacu canke kwa partena kuri cercle. Nico gituma mubona no muri mission yacu ya Eglise point ya kabiri ivuga gusabana, fellowship canke communion yacu ni ikintu kiri important. Ntidukominiya kugira ngo tugire sociale nk'iyo mu maclub canke association z'imvukira canke abuzukuru banaka bashurunganya. No, sivyo. Duhura kuko turi communauté spirituelle. Imana yaravuze ngo amarembo y'ikuzimu ntazobahagarara imbere. Ariko iyo tutazi cyangwa iyo turi inyoha, amarembo y'ikuzimu ashishikara guchallenginga ishengero rikanyiganyizwa rikabaho riri démuni de toute force, kandi Imana yararihaye, yaradeploye vyose mu ishengero.